ku munsi ugira gatatu ari wo wa nyuma w'igikorane ibirori vyabaye imbere y'umutaga. Indirimbo z'imigwi itandukanye, gushinga intahe hamwe n'inyigisho nivyo vyaranze isozerwa ry'ico gikorane. Umuvugabutumwa yatanze inyigisho Olivier Nduwarugira yifashishije ijambo ry'Imana ryo muri Yosuwa igice ca 4 umurongo wa 4 gushika ku murongo w'indwi. Yashimikiye ku ijambo kwibuka, aho yasavye abantu kwibuka ivy'Imana yabakoreye babigendane mu mutima, kuko ngo bizana guca bugufi. Imana imaze kubabwira gutora ayo mabuye y'icibutso, yababwiye ngo mugende muyajanye, aho muzoshika hose muzoce mugirane, muzoce muyashinga abicibutso. Umwana umucuko uko akura mugende mumwibutsa ati mwana iribuye igihe cyose uzoribona uzoziribuka ngo Imana y'Abisirayeli ni Imana ikomeye, Imana y'Abisirayeli ni Imana ikora ibitanga, Imana y'Abisirayeli ni Imana icinze tari, Imana y'Abisirayeli ni Imana ihindura ibintu, Imana y'Abisirayeli ni Imana yabakuye mu buja bwa Farao n'Abanyegiputa. Yesu ashimwe cyane. Rero numva ngomba kukwibutsa ngo utore ibuye ry'icibutso, numva ngomba kukwibutsa ngo mu buzima bwawe wongere wibuke ivy'Imana yakoze, ubigendane mu mutima nk'ufise ibuye ry'icibutso. Imana imaze kubabwira gutora ayo mabuye y'icibutso, yababwiye ngo mugende muyajanye, aho muzoshika hose muzoce mugirane, muzoce muyashinga abicibutso. Umwana umucuko uko akura mugende mumwibutsa ati mwana iribuye igihe cyose uzoribona uzoziribuka ngo Imana y'Abisirayeli ni Imana ikomeye, Imana y'Abisirayeli ni Imana ikora ibitanga, Imana y'Abisirayeli ni Imana icinze tari, Imana y'Abisirayeli ni Imana ihindura ibintu, Imana y'Abisirayeli ni Imana yabakuye mu buja bwa Farao n'Abanyegiputa. Yesu ashimwe cyane. Rero numva ngomba kukwibutsa ngo utore ibuye ry'icibutso, numva ngomba kukwibutsa ngo mu buzima bwawe wongere wibuke ivy'Imana yakoze, ubigendane mu mutima nk'ufise ibuye ry'icibutso, nk'ufise ikintu gikomeye yibuka aho Imana yamukuye. Yesu ashimwe cyane. Ingaruka canke ivyiza biri mu kwibuka ivy'Imana yadukoreye. Haleluya. Ni Imana igushize hejuru uribuka ngo yo Imana yarakoze. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi, Jules Aristide Ndatimana, mu ijambo ryo gusozera igikorane yasomeye abaraho ibintu 29 nk'iragi Petero Nkurunziza yasize. Aca basaba ko bokora cyane kugira ngo iryo ragi ryiwe barigendere. Dutegerezwa rero gukora tukitanga cyane nk'uko mama w'abuntu yabitubwiye, gusumba mbere nuko twakora turi kumwe na sogokuru. Hariho bimwe tutahora tubona ko bikenewe kuko twaba tuzi nk'uko yavuze ejo ariko aradushingira intahe tijewe itahuka ryiwe ryancishije ubwenge, kuko hariho bimwe nahora nibaza ko abona mugubu ndabikora byose. Natwe rero nk'abanyengozi hariho bimwe twategeza kuguma tumuzigako, ariko dutegeza kubona ko uno munsi biraba twebwe, na cyane ko n'ibikoresho byabyo yabidusigiye byose biri muri ryaragi. Nta kigandaro rero tukirimwo, ahubwo duhaguruke dukore natwe ibizovuga mu gihe tutazoba tukihari. Dusabwa yuko ibyo twamubonye ko, ibyo twayaze, ibyo twamwumvise ko, ibyo twamwigiye ko, natwe dukomeze kubiyagira abandi, abana, abakiri batabuzuko n'abuzukuruza, mu ntumbero yo gutegura abasubirizi. Nk'uko abakozi b'Imana babivuze, ntituzogume duhura gusa ngo tuje kwibuka, tuje kuzirikana, ahubwo ubu twese tuve ngaha umwe wese yihaye intumbero muri ryaragi, muri bya bintu 29 twababwira twashoboye kurimbura, ndetse n'ibindi twaba tutashoboye gushikako,
umwe wese agenda afashemwo iciwe abone ico agiye guhagararira mw'iragi rya sogokuru, kugira Imana niyadutera iteka tugasubira guhura kugira ngo twibukanye nk'uku, uzoba ugeze ku yindi ntambwe isumba iyo uri kuno munsi. Umuvugabutumwa Pastor Denise Nkurunziza yasozereye asengera Uburundi, indongozi n'abarundi bose muri rusangi. Data wa twese tugiye gusozera, mwami dusozereye tunezerewe, dusozereye tuguwe neza, dusozereye mwami mwiza dufise amashimwe akwiye mu mitima yacu. Warakoze gutegura ibi bihe ku bwacu nubihererwe icubahiro. None turadugije Uburundi bwacu imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Igihugu cyacu turongeye kukikwereka, mwami usanzwe uganje muri kino gihugu. Bandanye uganze, bandanye ukore, bandanye utegeke, bandanye uvuge, bandanye uroranye byose muri kino gihugu, bandanye ushoboza indongozi zacu uko niboshobora bonye nutabashoboje. Bandanye uzurabaha inkomezi, bandanye uzurabaha ubwenge, bandanye uzurabaha ivyiyumviro, bandanye uzurabarongora baduga bamanuka bakikama bagiye mu mirimo itandukanye y'igihugu cyacu. Ubandanye uzurabashoboza kandi nubazigame bonyene, uzurabazigamana n'imiryango yabo uko n'imiryango imerewe neza nabo baramererwa neza. Mwami ubandanye ubagirira neza indongozi ku rwego rw'igihugu, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu, ubandanye umushoboza, ubandanye umugirira neza no mu muryango wiwe wose, nawe mufasha kurongora bose kuva hejuru gushika hasi, bose ubandanye ubashoboza. Uzoba ukoze cyane kandi ubazigame, ubarinde wa mubi, ubarinde imitego, ubarinda amasanganya, ubarinda ibyago byose. Uzoba ukoze cyane. Indongozi ku rwego rw'umugambwe nabo nyene turabasengera mu izina rya Yesu, kuva ku munyamabanga mukuru kumanuka gushika hasi, bose turabashize mu biganza byawe. Ubagirire neza nabo nyene uko n'umugambwe watewe iteka uri ku butegetsi, bandanye ubashoboza. Nibyagenda neza mu butegetsi bizogenda neza, mu gihugu cyose bigende neza. Ubandanye nabo nyene ubaha ubwenge, ubaha ivyiyumviro bizima, ubaha amagara meza, ubarinda ibyago. Nabo nyene aho baduga bamanuka bakikama bagiye mu bintu bitandukanye y'igihugu, nabo nyene ubandanye kubashoboza. Uzoba ukoze cyane mwami. Turakweretse igihugu cyose, abene gihugu bose aho bari ku mpande zine za kino gihugu, ubazigame ubazitirire. Abarundi bari mu mahanga nabo nyene nitubibagira turabasengera kugira ngo ubandanye kubagirira neza, ubandanye kubagendera, ubandanye kubaba hafi. Nabo nyene abakwiye gutaha ubatahukana amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Uzoba ukoze cyane.